Shalom, ndabaramukije cyane. Ndabifuriza amahoro ya Kristo Yesu mwaganze imitima yanyu. Ndabakunda cyane kandi Imana ibahezagire ngene muhoramo kurikirana bino biganiro mukabisangiza abandi. Mushishikare kandi ndashima Imana kubw'intaye numva z'abantu benshi. Imana iri kiragirira neza biciye mu ijambo ry'umunsi. Mushishikare bavandimwe, ari igihe ushobora kwisangiza umuntu ugasanga ari ryo yarakeneye rigahindura ubuzima bwiwe bwose. Yesu abahezagire. Ijambo ry'uno munsi ndakwifurije guhura n'abantu batatu. Aroni na Huri na Barzilai. Ndashaka kuvuga ku bantu batatu. Ndashaka kuvuga Aroni na Huri na Barzilai. Aba bantu batatu ndabakwifurije guhura nabo mu buzima. Aba bantu barakenewe cyane mu buzima bwacu bwa misi yose guhura nabo. Aroni na Huri na Barzilai. Dusome mu gitabo cyo Kuvayo igice cya 17 umurongo wa 8. Maze haza Abameleki baterera Abisiraheli i Refidimu. Mose abarira Yosuwa ati dusobanurira abantu ubajane murwanye Abameleki, nanje jewe nzohagarara ku mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Abanzi bari baje gutera Abisiraheli bari mu rugendo rwo kuja Kanani, bageze ahantu hitwa Refidimu. Mose abwira Yosuwa ngo genda uje kugura urugamba, nanje ndazamuka inje ku musozi. Umurongo wa 10 umurongo w'icenda. Yosuwa agira nkuko Mose yamubariye nyene, aja kugwanya Abameleki. Mose na Aroni na Huri baraduga baja ku mpinga y'umusozi. Mose na Aroni na Huri. Igikorwa gikomeye ca Aroni na Huri nikiye? Ni igikorwa cyo gushigikira umuntu mu masengesho. Bene data, nimba hari ikintu nabonye gifise imbaraga muri buno bwami bwa Kristo Yesu twajemo, nukugira abantu bagushirikira bashobora kugusengera bakakuvuga mu izina ryawe. Aroni na Huri bagiye bajanye na Mose ku musozi. Yosuwa aja kugwana. Dusome gato mwumve. Maze Mose yamanitse amaboko, Abisiraheli baranesha. Ngo ayamanure Abameleki bakanesha. Nukuvuga ngo kunesha kwa Yosuwa kwari guhagaze mu maboko yande ya Mose. Maze amaboko ya Mose araruha, babiribuye bararimutega agicarako. Aroni na Huri bagumya amaboko yiwe. Turakeneye Aroni na Huri kugira ngo baze batugumya amaboko muri kino gikorwa cy'Imana. Ukabura umukozi w'Imana ukuranyumviriza, urakeneye Aroni na Huri kugira ngo baze bagufashite amaboko. Bene data, mureke mbabwire, ni ikintu ciza cyane wewe uhora ukurikirana kino kiganiro tijambo ry'umunsi. Reka ndagusaba ikintu kimwe. Urashaka kumbera Aroni na Huri, urashaka kunsengera, urashaka kwatura ijambo ryiza ry'Imana ku buzima bwanje. Urashobora kuvuga ngo man, uriya mukozi w'Imana yamatwigisha ijambo ry'Imana ku munsi ndamusengeye, mbera ndabigusabye umbere Aroni na Huri. Aroni na Huri babaye maso ku buryo Mose umwe yaje ngaha undaza ngaha, baratega amaboko ya Aroni na Huri, baravuga ngo man, turayamufata kugeza Yosuwa arangije urugamba. Umwe ku ruhande rumwe, uwundi ku rundi, amaboko yiwe araguma gushitsa izuba rirenze. Turakeneye abantu badufata, turakeneye abantu badufasha amaboko, turakeneye abantu badusengera, turakeneye umuntu, urakeneye umuntu iruhande. Bene data, hari igihe umuntu agenda n'abantu benshi, ugasanga ukwegera n'abantu benshi, uwo mu bantu mugendana niyo murangije, niyo mutandukanye, nta nisengesho musenga. Reka kugendana n'abantu badagufitiye akamaro, reka kugendana n'abantu badagufitiye akamaro. Gendana n'abantu bagufasha, bashaka gufata amaboko. Sifa kwa Mungu. Aroni na Huri bagiye ku musozi, bajana na Mose. Yosuwa aririkisha inkota abantu bose b'Abameleki. Uhoraho barira Mose ati ni wandike ibyo mu gitabo bibicibutso. Amen. Wewe urashaka kubera Aroni cyangwa Huri umuryango wanyu. Wewe bera Aroni umuryango wawe. Haguruka fukamira biwanyu. Kubera hari Abameleki baza gutera, hari Abameleki baza kurondera, hari Abameleki baza kurondera ibyo bashaka. Haguruka fukamisha amavi yawe, tabara umuryango wanyu, utabaje amavi yawe. Sifa kwa Mungu.
amen. Wewe urashobora kubera Aroni umuryango, urashobora kubera abo muvukana. Anga hari ibintu byinshi bitari byo. Hari abameleki batera mu miryango, abameleki ugasanga barateye. Haguruka, haleluya, haguruka usenyagure inama z'umwijima z'abameleki. Kandi birashoboka wewe urashobora kubera Aroni na Huri, urashobora kubera Aroni umuryango wanyu, ukavuga ngo mana ndahagaze mu gihengeri, ndahagaze mu cyuho, ndabahagarariye, ndanze ko Satani aza kudutera, ndanze umwuka wa Meleki wacu. Umviriza, Uhoraho abarira Mose ati, ivyo niwandike ivyo mu gitabo bibi cibutso ubare Yosuwa ubimwumvishe yuko nzozimanganya ukumenyekana ko Abameleki bibagiranwe munsi y'ijuru bose. Hari ibintu bigomba kwibagiranwa, hari ibintu Satani atera mu miryango wasanga ni karande. Oya, haguruka bera Aroni umuryango wanyu, uvuge ngo ibi bintu bigomba kuzimangana mu muryango wanje nkihari. Hari ingwara za karande uvuge ngo zigomba kuzimangana, ndahagurutse. Haleluya, bera Aroni uwo muryango, bera Aroni abo bana. Reka ko kubona ibintu biriko birononekara ngo niko bimeze gute. Wewe haguruka, haleluya, haguruka usenye. Imana iguhezagire cyane. Nzoherengeteza yavuze gute? Ukumenyekana, nzozimanganya ukumenyekana ko Abameleki bibagiranwe mubo munsi y'ijuru bose. Hari ibintu bigomba kwibagiranwa. Umurongo ukurikira, maze Mose yubaka igicaniro acita Jehova Nisi. Haleluya, aravuga ngo Uhoraho yamanitse ukuboko. Haleluya, arahira yuko ukumenyekana ko azogwanya Abameleki kuva ku rungano rumwe kugeza ku rundi. Jehova Nisi bisobanura ngo Uhoraho niwe bendera yanje. Haguruka umanike ibendera yitwa Jehova Nisi, rivuga ngo Uhoraho niwe bendera yawe, Uhoraho niwe bendera y'umuryango wawe, Uhoraho niwe bendera yawe. Ibi hariho umugabo witwa Aroni na Huri na Mose bagiye ku musozi, yose waje ku rugamba arasenyagura mu izina rya Yesu. Wewe haguruka, Abameleki ubasenye mu muryango wawe, aho ukorera. Hari igihe Abameleki baza bakonona ibyawe. Haguruka umanike ibendera yitwa Jehova Nisi, Uhoraho niwe bendera yacu. Nababwiye abantu batatu, nababwiye Aroni baragushigikira mu buryo bwo gusenga, nababwiye uwundi mugabo witwa Baruzirayi ashobora kugushigikira mu buryo bw'ibifatika. Reka mbabwire umugabo witwa Baruzirayi. Dusoma mu gitabo cya Samweli wa 2 igice cya 19 umurongo wa 31. Na Baruzirayi umunyagaliyadi ava i Rogelimu aramanuka ngo aje kujabukana n'umwami Yorodani ngo amugeze hakurya. Baruzirayi uwo yari umutama ashaje cyane, yari amaze nk'imyaka 80, kandi niwe yagemuriye umwami aho yari Mahanayimu, kuko yari umuntu w'umutunzi cyane. Baruzirayi yari umugabo w'umutunzi. Dawudi yari yahunze umuhungu wiwendwe witwa Absalomu, ahungira ahantu hitwa Mahanayimu, ababaye adafite icyarya, adafite ikintu na kimwe. Umugabo witwa Baruzirayi araduga. Muri gitabo cya Samweli havuga ibintu 15 Baruzirayi yagemuriye Dawudi. Reka mvugemo bitatu. Yamugemuriye amata, yamugemuriye ubufu bw'ingano, yamugemuriye igitanda, yamugemuriye amafromaje, yaramugemuriye ibintu byo gufungura. Mu gitabo cya Samweli sino bivuga byose, yamugemuriye ibintu 15. Mu buzima bwacu bwa minsi yose, Imana iguhuze na Baruzirayi wawe. Umuntu wese mwisi akeneye umuntu, arakeneye umuntu, arakeneye umugisha, arakeneye umuntu. Jewe ndiko ndatanga ino kiganiro, ndakeneye umukameramani uri imbere yanje, ndakeneye uri kurabikora, ndagukeneye wowe ubyumviriza, ndakeneye uburyo bwo kubikora ibintu. Umva, umuntu wese akeneye umuntu. Ndakanda kwifurize ngo Imana iguheze Baruzirayi wawe. Uriya Dawudi ari Imana yahunze ababaye, ahura n'umugabo witwa Baruzirayi. Baruzirayi aragenda aramugemurira, aramuha ibyo yarakeneye byose. Umurongo ukurikira kavuga ngo, maze umwami abarira Baruzirayi ati, ngwino tujabukane, naje nzokumarira byose dushitse iwanje i Yerusalemu.
aramubwira ngwino nze kwitura ineza yawangiriye. Ariko Baruzilayi yishura umwami ati mbega ugira ngo nshigaje imyaka ingana iki yotuma ndugana nawe i Yerusalemu mugenzi. Umurongo wa 36 tukavuga neza, erega icyari kinzanye kwari ukukujabutsa Yorodani gusa kakwegeza imbere. Uhure na Baruzilayi akwegeza imbere, ari mu rudandazwa, ari muri ministry, ari igikorwa. Umva, urakeneye Baruzilayi akwegeza imbere. Ndakwifurije ngo Imana iguhuze na Baruzilayi wawe. Umva, Baruzilayi yabwiye Dawudi ngo erega icyari kinzanye kwari ukukujabutsa Yorodani gusa kakwigiza imbere mugenzi. None icyo nicyo cyotuma urinda kumpa ingororano ingana gutyo ga mwami. Baruzilayi yari umugabo w'umutunzi, arabwira umwami ngo nta kibazo, icyari kinzanye naraguhembuye, naragugemuriye, ndakujabukije Yorodani, genda amahoro. Urakeneye umuntu akwegeza imbere, urakeneye umugabo witwa Baruzilayi. Nababwiye abantu batatu, turakeneye Aroni na Huri badushigikira mu bikorwa mu gusenga. Wewe uragomba kubera Aroni umuryango wawe, ubuzima bwawe, ubuzima bwabo muvukana. Icya kabiri, ukaba dukeneye Aroni na Huri, tugakenera n'umugabo witwa Baruzilayi. Baruzilayi aza kugira ngo agufashe mu byo ukehaniwe, mu byo ubuze, muri bya bindi. Hari ahantu ukeneye umuntu, hari icyo ukeneye mu mafinanse yawe, Imana iguhuze na Baruzilayi. Imana iguheze Baruzilayi, Imana iguha umutima wa Aroni na Huri wo guhagarara mu gihengeri, uhagarariye ibyawe kugira ngo bamereke tibaze konona umugisha Imana yaguhaye. Reka dusenge. Mwami Yesu, turakeneye umutima Aroni na Huri bari bafise wo kuja gushikira Mose mu gikorwa ciwe. Turakeneye guhura na Baruzilayi mu buzima bwacu. Turakeneye umuntu atwegeza imbere. Mwami, hariho abantu bagumye hamwe ariko barakeneye abantu babegeza imbere mu bikorwa byabo bya misi yose. Barakeneye umuntu abegeza imbere. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen.